kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twamaze usanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Kuri uyu munsi numva ndongoye kwasomera icete Paulo yandikiye abikorosayi. Naco ndabisigura ko cyane mugabo ni icete cerekana ubukuru bwa Kristo, ingene Kristo arengeye byose wariwe n'igikorwa ciwe. Mu gusoma mwe muyera kuganirize usenge wisunza amajambo meza wumvisemo yaguhezagiye, hanyuma ubandanye gukura mu ijambo ry'Imana no kuryoherwa no guhezagirwa ijambo ry'Imana. Icete Paulo yandikiye abikorosayi ni icete gifise ibice 4 muri Bibiliya y'Ikirundi. Mu isezerano risha urupapuro ni kuva ku 227. Reka dusome icete Paulo yandikiye abikorosayi. Paulo nagizwe intumwa ya Kristo Yesu nuko Imana yabigombye, na Timoteyo mwene data, turabandikiye bene data wo muri Kristo bera babizigirwa muri Korosayi. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwebwe biva ku Mana data wa twese. Dushima Imana se umwami wacu Yesu Kristo, twama tubasengera ubudasiba, kuko twumvise ukwizera Kristo Yesu kwanyu n'urukundo mufitiye abera. Kubw'ivyizigirwa mwabikiwe mu ijuru, ivyo mwumvise kera mu ijambo ry'ukuri k'ubutumwa bwiza. Bwabashitseko nk'uko buri mu isi yose bwama imbuto bugwira, kandi no muri mwebwe bugenza buryo. Uhereye wa munsi mwumviye mukamenya ubuntu bw'Imana vy'ukuri. Nk'uko mwigishijwe na Epafura uwo dukunda, umugurano mugenzi wacu, niwe mukozi wa Kristo wo kwizigirwa, abagaburira ivya Kristo mu gishingo cacu. Kandi niwe yatumenyesheje urukundo rwanyu muhabwa na mwemu. Nico gituma natwe uhereye igihe twavyumviye tudahengeshanya kubasengera no kubasabira ngo mwuzuzwe ukumenya ivy'igomba n'ubwenge bwose no kumenya ivy'impwemu, kugira ngo mugende nk'uko bibereye ab'umwami wacu, mumunezereza muri vyose, mwama imbuto mu bikorwa vyiza vyose, mugwizwa no kumenya Imana, mushobozwa n'ubushobozi bwose nk'uko inkomezi z'ubwiza bwayo ziri, ngo mwihangane gose ntimurambirwe mubigiranye umunezero. Mushime data wa twese yabashoboje kuraganwa n'abera umwando wo mu muco, yadukijije ububasha bw'umwiza atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Muri uwo niho dufise ugucungurwa, niko guharirwa ivyaha vyacu. Niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe fura mu vyaremwe vyose, kuko muri we ariho vyose vyaremewe, ivyo mw'ijuru n'ivyo mw'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Uri intebe z'icubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha, vyose vyaremwe nawe, biremegwa kuba ivyiwe. We yabayeho vyose bitarabaho, kandi muri we vyose niho bifataniye. Niwe mutwe w'umubiri, niwo shengero, kandi niwe tanguriro, niwe mfura mu kuva mu bapfuye, kugira ngo abe agaheta muri vyose. Kuko Imana yahimbawe no kunengesera kwayo kose kuba muri we, kandi yahimbawe no kumuha kuzuza vyose nayo, ari vyo mw'isi, ari vyo mw'ijuru, izanishije impore amaraso yo ku musaraba wiwe. Namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, mugahindurwa abansi bayo mu mitima yanyu n'ivyo mwakoze bibi, none yabuzurije nayo mu mubiri wiwe w'umwana, umubiri we w'umuntu kubw'urupfu yapfuye, ngo abashikane imbere yayo murabera, mudafise agasembwa, mutagira ico mwogawa, asangwa muhora mwizeye, mushinzwe neza, mutanyiganyiga, mudatirimuka mu vyizigiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise, bwavuzwe mu baremwe bose bo munsi y'ijuru, ubwo jewe Paulo nacikiye umukozi wabwo. None nezerewe amagorwa yanje yo ku bwanyu, kandi vyasigaye ku marushwa ya Kristo nanje ndabishitsa mu mubiri wanje, kubw'umubiri wiwe niwo shengero, iryo nacikiye umukozi, nk'uko nahawe n'Imana ububwiriza
bwo kugaburira mwebwe kugira ngo nkwize ijambo ry'Imana rishitse. Niryo banga ryari ryarahishijwe uhereye kera hose n'ibihe byose, ariko noneho ryahishuriwe abera bayo, ab'Imana yakunze kumenyesha itunga ry'ubwiza bw'iri banga rivugwa mu banyamahanga, niryo Kristo ari muri mwebwe, ibyizigiro byo kuzoronka ubwiza. Natwe niwe twamamaza, duhanura umuntu wese, twigishisha umuntu wese ubwenge bwose, ngo dushikirize Imana umuntu wese ahinguriwe muri Kristo. Ico nico kintamisha, mbirwanira nk'uko ubushobozi bwiwe buri bunkoreramo bishimitse. Igice ca kabiri, ndagomba ko mumenya ukuntu mbarwanira intambara mwe n'ab'i Laodikiya n'abatarankubita ijisho bose uko bangana, kugira ngo imitima yabo ireme, kuko bamatanirijwe mu rukundo ngo bahabwe itunga ryose ryo gutahura atamazinda, babone kumenya ibanga ry'Imana niryo Kristo. Muri we niho itunga ryose ry'ubwenge no kumenya ryahishijwe. Mvuze ivyo kugira ngo ntihagire ubahendagirisha amagambo y'inyosha, kuko naho ntari kumwe namwe ku mubiri, ndi kumwe namwe ku mutima, nezerewe kandi mbona ugushira hamwe kwanyu kwiza n'ugushikama mu kwizera Kristo kwanyu. Nuko nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we, mushinze imizi muri we, mwubakwa muri we, mushikamishijwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, murushiriza gushima. Mwirinde ntihakagire ubagira inyagano, abanyagishije ubwenge bw'abantu ari ibihendo by'ubusa, bikurikira akaronda k'imigenzo y'abantu, bikurikira ibya mbere byo mu isi, bidakurikira Kristo. Kuko muri we ariho haba kunengesera kose k'ubumana mu buryo bw'umubiri, kandi munengeserezwa no kumubamo, niwe mutwe w'ubukuru bwose n'ububasha bwose. Kandi muri we mwakebwe gukebwa kutari ukw'intoke, hamwe mwiyambura akameremere k'umubiri, niko gukebwa ko muri Kristo. Kuko mwahambanwe nawe mwibatizwa, niho kandi mwazuranywe nawe, kubwo kwizera ubushobozi bw'Imana muzuye mu bapfuye. Kandi hamwe mwari mugipfuye, mwishwe n'ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabagiranye bazima nawe, imaze kuduharira ibicumuro byacu byose. Ihanaguye icete kitwagiriza, kirimo amabwirizwa caduhama, igikura hagati yacu nayo, ikibamba ku musaraba. Kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha, ibatetereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe mpiri ku bw'uwo musaraba. Nuko ntihakagire ubahinyura ku biribwa canke ku binyobwa, canke ku vy'iminsi mikuru, canke ku vy'ukwezi kubonetse, canke mu vy'isabato. Ivyo vyari igitutu c'ivyari birariye kuzoza, ariko umutumba ubwawo ni uwa Kristo. Ntihakagire umuntu abagunga impera yanyu nk'uko yigombera ubwiwe, ayibagungishije kwicisha bugufi no gusenga abamarayika, aguma mu byo yabonye gusa, atewe kwihambiriza ubusa n'ubwenge bw'akameremere kiwe, kandi atifatanya na wa mutwe, kuri wo umubiri wawo wose ufatanyijwe n'ingingo n'imitsi, ugateranwa neza navyo, niho uronka gukura kwawo gutangwa n'Imana. Asangwa mwarapfanye na Kristo, mukareka ivya mbere vy'isi, niki gituma mwemera kuganzwa na ya mabwirizwa nk'abazokwamwa bari ku isi, ngo ntugafateko, ntugatamireko, ntugakoreko. Kandi ivyo byose biba biheze iyo biriwe, mukumvira ivyagezwe n'abantu n'inyigisho zabo. Ayo mabwirizwa koko afise ishusho y'ubwenge, kuko abwiriza gusenga nk'uko abantu biraritse, no kwicisha bugufi, no kwibabaza umubiri, ariko ntagira ikimazi cyo kubuza ukwifuza ko kameremere k'umuntu. Igice ca gatatu, none rero asangwa mwarazuranywe na Kristo, murondera ibiri hejuru iyo Kristo ari, avyagiye iburyo bw'Imana. Mushire imitima ku biri hejuru, ntimuyishire ku biri mu isi, kuko mwapfuye, kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. Kristo niwe bugingo bwacu, niyerekanwa namwe muzoca mwerekanwa nawe muri mu bwiza. Nuko mwica ingingo zanyu ziri mu isi,
ubushakanyi, ibihumanya, ukwifuza k'umubiri, ukwifuza kubi kose no kwifuza iby'abandi, niko gusenga ibigirwamana. Ibyo ni byo bizanira uburake bw'Imana abantu b'intabarigwa. Namwe mwabigenderamwo kera, hamwe mwaba muri byo, ariko noneho mwiyambure n'ibi byose: uburake, kujingitwa, urwango rw'ubusa, gucokorana, kandi ntihakagire amagambo ateye isoni ava mu kanwa kanyu. Ntimukabeshane, kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa vyiwe, mukambara umuntu musha, ahindurwa musha ngo agire ubwenge, amere nk'ishusho y'iyamuremye. Aho ntiyaba umugiriki canke umuyuda, uwakebwe canke utakebwe, udebagura canke umusikiti, umugurano canke uwidegemvya, ariko Kristo ni vyose kandi ari muri bose. Nuko rero, nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambara umutima w'ikigongwe n'ineza no kwicisha bugufi no gutekereza no kwihangana, mwihanganirana, muharirana iyo umuntu agize icapfa n'uwundi, nk'uko umwami wacu yabahariye, namwe aba ariko muharirana. Ikigeretse kuri ivyo byose, mwambara urukundo, nirwo mugozi uzana gutungana, kandi amahoro ya Kristo aganze mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe, kandi mube abama bakenguruka. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, ririmo ubwenge bwose, mwigishanye, muhanurane, muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivya mpwemu, muririmbira Imana mu mitima yanyu, mubiheshwa n'ubuntu bwayo. Kandi ibyo muzokora byose, mu majambo no mu bikorwa, muhore mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'ubu. Bagore, mugamburukira abagabo banyu nk'uko bibereye abari mu Mwami wacu. Bagabo, mukunda abagore banyu, ntimubabere umururazi. Bana, mwumvira abavyeyi banyu muri vyose, kuko ivyo ari byo bishimwa mu Mwami wacu. Base, ntimukaratse abana banyu ngo ntibaranduke imitima. Bagurano, mwumvire bashobuja bo ku mubiri muri vyose, atariyo babahagarikiye gusa nk'abanezereza abantu, ariko mubakorere mutagira ubupfunya mu mitima yanyu, mwubaha shobuja mukuru. Ivyo mukora byose mubikore bivuye mu mutima, nk'abakorera shobuja mukuru, ntimube nk'abakorera abantu, muzi yuko muzohabwa impera na shobuja mukuru, niyo mwandu. Shobuja uwo Kristo niwe mukorera, kuko ugabitanya azokwihorwa nk'uko yagabitanije, kandi nta kurobanura ku butoni. Igice ca kane ico gice ca nyuma c'ico cete c'Abakolosayi. Bashebuja, namwe mugirira abagurano banyu ibigororotse n'ibibereye, kuko muzi yuko namwe mufise shobuja mw'ijuru. Mukovye mu gusenga, mukubemwo maso, mushima, kandi natwe nyene mudusengere, kugira ngo Imana itwugururire urugi rwo kuvuga ijambo ryayo, tuvuge ibanga rya Kristo iryo mbohewe, kugira ngo ndariserure nk'uko nkwiye kuvuga. Mugendane ubwenge kubo hanze, mugura uburyo mubugwiza. Imvugo zanyu zamana ubuntu bw'Imana, zirunzwe umunyu, kugira ngo mumenye ingene mukwiye kwishura umuntu wese. Tukiko mwene data dukunda, umukozi w'umwizigirwa, umugenzi dukorana mu Mwami wacu, azobiganira ivyanje byose. Niwe mbatumye ko kubw'ivyo nyene ngo mumenye ivyacu, kandi ngo aremeshe imitima yanyu. Ndamutumanye na Onesimo, mwene data w'umwizigirwa, uwo dukunda, yavuye iwanyu, bazobiganira ivyino vyose. Arisitariko, uwo dusangiye umunyororo, arabatasha. Na Mariko mwene se wabo wa Barunaba arabatasha, umwe mwabwirizwa ivyiwe. Niyaramuka aje iwanyu, muze mumwakire. Na Yesu ari we Yusito arabatasha. Abo bonyene bo mu bakebwe nibo bakorana nanje kubw'ubwami bw'Imana, kandi bamaze umubabaro. Epafura w'iwanyu, umugurano wa Kristo Yesu, arabatasha. Yama barwanira mu gusenga kwiye, kugira ngo mushikame mutunganye rwose, mumenya neza, mudakekeranya ivy'Imana igomba vyose. Ndamushingira intaye yuko abagirira umwete mwinshi, mwebwe n'ab'i Laodikiya n'ab'i Hierapoli. Luka umuganga akundwa na Dema barabatasha.
muntahirize bene data b'i Lawodikiya na Nufa n'ishengero ryo mu nzu yiwe. Kandi iki cete nimwaheza kugisomerwa, muze mwitwararike ko gisomerwa ishengero ry'i Lawodikiya, kandi namwe muze musome ikizova i Lawodikiya nyene. Kandi muze mubarire Arukipo, urabe igikorwa c'ubusuku wahawe mu mwami wacu ucuzuze. Uko niko gutasha kwanje Pawulo kwanditswe n'ukwanje kuboko. Mwibuke iminyororo yanje, ubuntu bubane namwe. Murakoze bene data kudutega yombi. Muhezagirwe n'ijambo ry'Imana, nk'uko handitswe ngo hahiriwe abasoma, hahiriwe n'abumva amajambo yo muri iki gitabo c'ubuvugishwa. Imana ibagire neza, muragahezagirwa n'umwami wanyu. Murakoze.